baje tirahinduka cyane akarorero nkakoresha umwanya ikiganiro ariko gukora ikiganiro yagikoze yitonze cyane atuje kandi yigeze ambwira nabi kandi rero koresha umwanya kumva nabonye yuko nawe yatuje arumvira impanuro zanje atanantutse kandi nanje ico nari narakoze ubushize nari naramubwiye nabino narakaye ariko ambabare cyane ndamusabye n'imbabazi kubera burya unye umuntu arakaye avuga n'ibintu bitari ngombwa ko avuga burya bari bandakaje Chimamanda Moses we yandakaje usomba kabisa ubundi Eric Onyamo sikwa Onyamo kwivyo yavuze ko yabeshe uzumuzana umugore wawe aramutsa abantu gusa ngaha kuri page yawe nta kirite gusavye abaramutse gusa cyo yaramaze kubona ko navugije kurega abantu benshi baramaze kubimenya ibyo navuze abantu benshi barifise ko makoro kabisa tubandanye anje mu raze abantu bakudise nkara bakobwa gusa akufitiye ishari imeze gute abakobwa umukobwa mugenzi wawe ntigira abona yuko undi mukobwa mugenzi wavuga ko Dietetique umunyu w'igitangaza sasa ni munaci ndakora kugira ngo yorohereze amagara yacu ku bafise ikibazo c'ingwara y'igisukari yo diabete abafise ikibazo c'ivumuka ry'umurindi w'amaraso rirenze ariyo hypertension arterielle abafise ikibazo c'ipararangana ry'imihango abafise ikibazo c'imitsi yanamvye ku bafise ikibazo c'umubiri wumagaye ariyo déshydratation cellulaire n'abafise ikibazo c'itituka ry'ivyunyunyu ariyo déminéralisation osseuse ivyo byose sasa ni bwera bitoreye umuti mu kubazanira ako kunyu keza cyane Sœur Dietetique menye neza uwo munyu urakoreshwa cyane mu nzu z'uburiro bwiyubashe na cyane cyane no mu manza nyinshi ziteka ufise icyo baza dukorera mu gisagara cya Bujumbura muri Rohero ya mbere Avenue Pierre Ngendandumwe nimero 22 uri kure cyane udashoboye kuhashika twakure kuri 69 ubusa 87 756 canke kuri 77 936 747. Hello everybody, j'espère que vous allez très bien. Je suis Cody Mr. Brock from Into the Badina. Yesu ko bisanzwe ndabaye kaze mu kiganiro cyacu arico gwanyu hano kuri Akamo TV mushikirizwa na Cody Brock. Ko bisanzwe manje kubashimira cyane abantu bose mudukurikirana mutwereka urukundo rudasanzwe natwe tuzokomeza kubaha ibintu top ibintu bigezweho atandi hano na hamwe muzobikura. Fise umuinvite nko mubona imbere ya kamera si rya mbere si ni rya kabiri ndamuzanye reka abaramutse avaka abaramutsa reka manze nifurize umwaka mushasha abantu badukurikirana ndetse n'abarundi bose ababa mu Burundi ababa mu Rwanda ababa muri Europe aba diaspora aba muri Saudi Arabia nandeshe gatandukanye ndababwira ati mambo vipi mwaka muraurangiza gute twe ni fresh sana kabisa nkuko bisanzwe reka ndamuha umwanya abaramutse hama twibandanirize ibyatuzinduye yesa kunacheka we nyine bo nishimye cyane ku muntu unafurahi sana ku muntu ariko arangiza umwaka yibona yuko akiri muzima ni benshi mu mpera z'umwaka batandukana n'umubiri batandukana n'umubiri cyane nagomba banze ndamutse abantu banje mbabwiye ko ndabakunda ko kundo ni gwarundi nyene guys ndabakunda cyane one love ndabakunda cyane gose kabisa ko bisanzwe ntiyahindutse ni wawundi nyene umwe wanyu mumenyereye ni Dodo Black yakaba yagarutse mu indishusho ni kwa kundi nyene ni wawundi nyene hahandi nyene yego umwaka uriko urabangiza gute kwanza cyumwaka ndiko ndabangiza neza vraiment uvuze ngo uriko urarangiza neza dutahuriye kitagire ko kuba nkiri muzima kuba nkiri muzima katana kimwe natanze cyo kinye nico gushimira Imana kuko ni benshi bavuye mu mubiri kandi atari kuvuga yuko hari ico batigeze batanga kabisa nike kintu waruzi kuzogera kare gutashitse je ico nari nzi ngo musanzwe umuntu aba yiteze ibintu byinshi mu mwaka umwaka ugitangura umuntu abase ama projet menshi ariko jewe
je novuga ko nuba narabishitseho naho ntarabifata neza ariko muri uwo mwaka ndizeye ko nzobifata neza cyane. Yego. Uravyizeye cyane gose. Kabisa. Yes. Nkuko bisanzwe hari ikibazo kimwe gira ngarukane gisa nico tuba twaravuganye mu misiyezi. Waravuze ku bintu bigiye bitandukanye kuri koresha umwanya. Ariho koresha umwanya yarerekanye kari nk'umuntu w'umugabo. Donc arakwishura kandi akwishura mu rufasoni atagushira isoni mwijwi rituje. Eske wewe wavyakiriye gute mu gihe ari wamubwiye amajambo akomeye? Je ahubwo umumama nshime koresha umwanya ndamushimire cyane. Yitwa umuntu w'umugabo. Nje nabyo ndabikunda. Je ndakunda umuntu manura akumva. Ubwo yabonye yuko impanuro zanje zifite akamaro. Yego. Nubwo washatse kundakaza ukuntu. Ariko nyene ivyo navyo umuntu yobitorera. Kuko yarumvishe. Kabisa abivanye n'ibyagiye biravugwa ijya nino. Ndashaka kumenya bivanye n'amakomantere yagiye araca mu biganiro twakoze. Ndashaka utubwire muri famille yawe cyane n'ingene bavyakiriye no mu bagenzi. Umva reaction ntiyobora. Reaction ntiyobora kweri. Ariko nyine nawe uravyumva nk'umuntu reaction nagize famille nayo ntiyobora reaction cyangwa abagenzi ntiyobora reaction kuko nari narakaye bandakaje cyane kiganiro giheruka nagikoze narakaye cyane kabisa warakaye cyane yego kandi nawe urazi umuntu yarakaye avuga ikimurimwe cyose kabisa amakomante turaja ku makomantere kuri imwe dusoma ubwengene wayakiriye ndabesha nta kibazo reka ndabe hari uwavuze ati uwa mbere yavuze ati Chantal Misago yavuze yuko ati uwo ashaka kumenyekana aronka umugabo oya bo Chantal Misago ndamwishure oya jese nshaka kumenyekana ngo ndonka umugabo oya kaje nta nuko nshaka kumenyekana ko jewe icondi jewe nije ndakizi kandi ifise icyo nshaka gushikaho kabisa commentaire igira kabiri avuga ati ndatangazwa n'abanyamakuru mu ibiganiro ivyo biraya byo mwibarabara ehe ku mutwe mengo ni gisazi iyo nayo yivuga ati yitwa ndebona uwo yitwa Moses Tembo aravuga ati ivyo biraya byo mubarabara Moses Tembo ndagomba ngubwire je ko ndarindaye je sinzi ndaye ivyo bintu mu mutwe je nta kwigana niyumvya cyane kugira je umuntu atuje ameze neza atakibazo n'ikimwe yego kabisa ubundi uwitwa Umuheto aravuga ati wakinya wangawe baraguhinyuye ibose Kirundi ibose bazoba abaja bawe Kinyarwanda w'inkondo umurozi yivye ihosiya mu paruwasi mana we message nitahuritse none yereka bibwira je yereka komanta kurenda yereka bwira jewe cyangwa kabwira Chimamanda ewana sinzi yanditse nabi reka twigire ku indi commentaire ariko nawe Imana imuhezegire cyane ko yagize icyo bivuga yego ndagenda ku indi commentaire igira gatatu witwa Lambert Nishi ako gakobwa nakabwakazi ahubwo gakwiye uwo gafungira mu baniga bakakarira rimwe ariko abaniga ega nanje ndumuniga gere kuva didi eko muniga ni gundi wapi hari umuntu wundi muntu yagize commentaire nk'akagushikira gato yagize ati niyo nkuru Esperance Chimamanda bamuvuze ararakara agatukana ariko uri kuvuga abandi wumva biryoshe reka nawe baze bakuvuga guma hamwe no gutukana hama ngoro w'Imana nta w'Imana tukana nkuko nyene bo Chantal ndamushimiye cyane uko nawe yarabonye yuko ariko te faible na côté fort Chantal ndamushimiye cyane nabwo yubaho ubundi nawe yitwa yacetse kuvuga ko mu gihe nyine umuntu aguhanuye nube wumva apana guca umurusha uburakari kabisa hari uwundi nawe yitwa Tiger Eve yameze nk'ugushikira avuga ati
guma hamwe bagukome wa mushenziwe warigize umuntu w'imvuga kuri azi vyose ariko Chimamanda nawe uri kijuju mu bandi toka n'ibinwa gusa urumva yarakudisinze aravuga ko no kuri Chimamanda ariko nawe ndamukunda yobaho kabisa. Charles Ndizeye yaravuze ati uyu mukobwa ahubwo vyamucanze kuko ndazi ari wewe Chimamanda Moses wavugiye simbizi wasemavumba bariko bamutuka ndabizi ko ari wavugiye simbizi wasemavumba bariko bamutuka navuga ivyazi kweli je mvuga ivyo ndangwa nambiye je kumvuga ivyo nzi je ibintu byose je ivyo mvuga byose je mba ndabeze twibandanize n'indi commentaire ahundi yavuze ati uri kibwa wakibwa we c'umugabo ikigabwe c'umugabo yakabwira bamwitwa Ernest Nizeyimana ngo wakibwa we c'umugabo abwo yakabwira Chimamanda ariko nawe yubaho kabisa. Ndarufatiye Emile nawe yaragize icavuga aravuga ati erega Moses yavuze ko umugore wawe ari kiragi ubwo Chimamanda usangere yatahuye yuko ndi kuvuga we kubera nawe yarazi ibyo yarakoze kugira ashike muri Amerika niyo mpamvu nawe yaciyaguma yibaza yuko ari we mvuze ariko ninde yabivuze ivyo ibi vyavuzwe na Ndarufatiye Emile yubaho cyane Sami Sanzugwimo nawe yaragize avuga ati ako none kavuye ayo mabere yako mengo na masogisi ya Francine niyo saba Francine niyo saba ujya afise n'amabere David nta Francine niyo saba nayafise yarambesheye ariko yubahwe nawe ndamukunda. Shantari Nduwimana yaravuze ati none Chimamanda wewe ivy'amabere ubizanye gute umukobwa afite ibintu bitatu amabere ibisusu inda rero muhungu nurogote uwo mugore wawe n'amabere afite yaba atayafite n'ubu nuba waramutaye kuko ayafise aragarama ukayonka ariko nawe rero bamwita Chantal Nduwimana yubaho kuko yavuze ukuri kuko umukobwa arangwa n'amabere umukobwa udafite amabere tuba twomuta umuhongo kabisa. Twibandanirize nza ndasoma commentaire zikenewe zitakenewe ndazireka. Saido Simo yaravuze ati uwo mukobora yakubahutse arasara afise amabera agize gute ndumiwe ariko nawe yubawe rega wowe se nabantu baba bankurikirana niyo mpamvu ndabakunda kabisa. Onezime Keza Kimana yaravuze ati ico kiragi ca Chimamanda turagikeneye kucumva nimba batamubeshe ubwo Chimamanda nawe navyumve azofate aka video ku mugore we wari karavuga naho yoba in minute kugira yemeza abantu turasaba ko Chimamanda bafata aka video gatoyi umugore wari karavuga kugira Benefacine yemeza abantu yuko Benefacine yabisavye wabisavye bamwita Onezime Keza Kimana. Onezime Keza Kimana turize yuko inyishu yugiye kuboneka vuba Chimamanda agiye kuzobikora kabisa. Hari undi yavuze Jean Bahati yaravuze ati rekana na Chimamanda muzomugwarira ku mutima kuko abavugira ubujuju bwanyu komera Moses ariko rega ntatuvugira ubujuju bwacu kuko nawe nyene araza hagwaye arabizi hagwaye cyane Moses Chimamanda kabisa. Angel Ramadani nawe yaravuze ati uyu arondera kiki wifuza kiki yihuta aca kuri Chimamanda ndabibutse ko na Musumeno yazamutse mu mwanya muto kubera Moses abantu bamwe zari kausha kubishura turumva ukeneye kiki kuri Chimamanda puke umenyekana oya isi nkora ikintu ngo nshaka kumenyekana je nkora ikintu mfite intumbero yacu kabisa. Undi Eric Onyamo sikwa Onyamo kwivyo yavuze ko yabeshe uzumuzana umugore wawe aramutse abantu gusa ngaha kuri page yawe nta kiriti gusavye abaramutse gusa cyo yaramaze kubona ko navugije kurega abantu benshi baramaze kubimenya
ibyo navuze abantu benshi barifise ko makoro kabisa tubandanye anje mu raze abantu bakudise nkara bakobwa gusa bakufitiye ishari imeze gute abakobwa umukobwa mugenzi wawe nigira abona yuko undi umukobwa mugenzi wavuga ko niko biba bimeze ariko ibyo byose turabyakira kandi jewe abakobwa ndabakunda cyane kuko niko turema kabisa anje Munganyinka yaravuze ati kareke Moses ndabona n'imishatsi yakarariyeho ahubwo nikange nikaje kuyikoresha kave mu magambo ibaho cyane imishatsi yanjye irakoze kandi imeze neza okay Tekasi ndayisabana waravuga ati turaraba nabo uzurasubiza kuvugana n'uyu birambabaza uwo ni Tekasi Terence ababaje nuko ngo zuraraba nabo uzurasubiza kuvugana n'uyu birambabaza rega ukuntu bimeze ategerezwa nyene kwishura kubera burya nawe hari ibintu tuba twavuze biba bimukuraho kandi biba bimuraba ikintu kikuraba utegerezwa kugira icyo kivuzeho kabisa commentaire ntitwozimara zose ngo ntwozivuga zose ngo tuzimara ninyo cyane ni commentaire zirenga 300 tuziteranje zirashika 400 tuza izo kwa Chimamanda twazana kuri izo kuri Buja Vibe ni nyinshi twazana izo kuri Akamo ni nyinshi izo kuri YouTube ni nyinshi guys ni commentaire nyinshi ariko ufise akanya asimbira aho hantu azirabe kabisa ndashaka kumenya ukuntu rero ntwasiguriye neza ukuntu muhira byari bimeze doke ndavuga famille nyezina ukuntu bagufata kugeza ino saa inyuma y'ibi bintu byose famille itegeze kugira reaction kandi urazi ko atakintu hari ibintu bimwe ugishije inama famille atacogeraho kuko famille iguma igufata nk'umwana iguma ushaka kukubona mu maboko yayo ariko hagiye igihe umuntu agakura akabona ati yikaje nironderere ariko akabona inzira bicishamwe atari kuvuga ngo ariko agira ibintu by'ibishira soni ngo ibiki akabicisha mu nzira nziza je nagomba mbere famille yanjye ko jivye ndi gukanda bize kandi nange sumbi ndi kujamo kabisa kakabiri wakoze ikiganiro ariko gino sa Chimamanda ntagira icyo acabivugako wibaza ari kubera iki yihoreye ashobora kuba yahoze ariko atari kuvuga ngo yabuze icyo avuga burya umunsi we urahari bisigura ko wamuhomeye ariko ibyo navuze rega ko ari ukuri kandi nawe atosubiza nuko nyene yoba abona ko atakindi kintu kirekire yabivuga kuri ibyo navuze byose ko ari ukuri nyuma yo guhanura abantu bagiye batandukanye niyihe target office inyegeje nyuma yavyo byose jewe ikintu shaka yuko twohinduka kuko abantu benshi usanga dufise amajalousie babyita amajalousie kandi ufise jalousie nta kintu na kimwe uzokora kugira ngo kigereho kandi n'Imana nikunda umuntu adahanurwa burya iyo ubonye umuntu uguhanura ndumva ko amateka cyangwa chance namashatse kuri wowe kuko umuntu hajya ntiyirongeka aba afite impuhemu nyine mwespera kuciki bizigura ko Dodo twiteze ko azohanura abantu bose basanga imeze neza mbega we ku ruhande rwiwe abari intungane imeze gute nawe ntungane nakwijana ko ngaturi kwisi ariko nanje bijya ndakunda umuntu manora je nanje haje umuntu manora je ndakira imanura cyane iyo uri kurahanura abantu banka naho bifata gute kwa erega guhanura ni no kuvuga ubutumwa bibwirwa benshi bikumva benevyo ngo na Yesu ni bamwumvira ni bamwumvira kandi bavuga ngo umwana ngo uciye ubwenge wumvira mu rusako wowe urashobora kuvyumva naho uvyanka ariko hakanu kagiye mu mutima muri wowe kakwagiriza aho kantu kazogutaka guhindura yego sigura ko bazotinda bakamanika ko ati turime bazotinda bahinduke naho batuhinduka bose ariko bazotera bahinduka cyane akarorero nkakoresha umwanya ikiganiro ariko gukora ikiganiro yagikoze yitonze cyane atuje kandi yigeze ambwira nabi
kandi rero ukoresha umwanya kumva nabonye yuko nawe yatuje arumvira impanuro zanje atanantutse kandi nanjye ico nari narakoze ubushize nari naramubwiye n'abindi narakaye ariko ambabare cyane ndamusabye n'imbabazi kubera burya undi umuntu arakaye avuga n'ibintu bitari ngombwa ko avuga burya bari bandakaje Chimamanda Moses we yandakaje usomba yego Mbega Chimamanda wewe hariye kumburi bashobora kuba baramubwiye nabi wewe nta mbabazi umusaba cyane wewe aracyari contre ya nta mbabazi no musaba kubera na reaction yiwe ndabona ariko maze kubona reaction yakoresha umwanya ndashaka kumenya rero nkajambo muhuye nakoresha umwanya rwana wo cyumubwira koresha umwanya nomubwiye ati koresha umwanya ubaho cyane komeza uhinduke no mutera n'intege cyane ahubwo azonahindura n'abandi Chimamanda na Chimamanda Moses sindamenye ivyo sinakayagisho ndabona ariko nawe nyene ndibaze yuko azohinduka niki uwo muhanura muhoye jewe no muhanura akomeze kumva impanuro kuko umva sindabona ko yahindutse nta yagisho we ndabona je no akomeza mubwira ati ukomeze wumvire impanuro z'umuntu kuko umuntu iyo ashatse guhanura umuntu ntibabivuye muri we hari ikintu kiba kiri ko kiramupusa muri we Chimamanda bamubwira ati ahinduke yumvirize Chimamanda yananiye abapostre arananiye abaprofeti abapatiri inzego z'igihugu sha igihe ciwe nikirage zo mpanuro zo sinzi ko zo mudonora kandi igihe ciwe nikirage hari igihe impanuro zanje zo muhendora Chimamanda uje umuntu wese afise igihe ciwe cyo guhinduka Chimamanda yego so kandi nawe Chimamanda yaravuze kuri umwe mu bana bavyabibwa avyumva oya jewe sindi umwana wa vyabibwa kuko no muri Bibiliya haravuga ati muri no mwijoro inyuma muri Bibiliya havuga ati ngo inyuma ya wa mugwa hazoba hari ibibwa n'abarotsi umva inyuma ya wa mugwa ayumva nanje ntabwo no sinabwo noba ibibwa muri wa sinoje inyuma y'umugwa je ngo mbikibwa wapi nibyo konda ahubwo naho nabwiye ko ari ibibwa ngo ndabwiye bambabare byari shavu kandi na Chimamanda nyine yavuze kari kibwa Chimamanda nambwiye ko ari kibwa ariko sindi kumucira urubanza nawe nazoje inyuma y'abarozi muri bya bibwa oya ntazoje kuko Chimamanda vuba arahinduka mumwiteze ko changement mwese cyane gose kabisa turangiza ikiganiro ni ikihe kintu ijambo washikiriza abantu bawe bakurikiranye kuva mu ntango bumva ivyo wagira bakumbura hari ivyo wavuze bitabaguye neza warabonye mu commentaire n'abandi baguteye intege c'est bon cyo twita twimanukira ciwe nagomba shimira abantu bose bagize commentaire hajya nta commentaire bambi cyane ngube nziza muri rusange commentaire ni commentaire ko mwese ashikiriza ikiri ku mutima kwa vyumva rero abo bantu bose yabambi yabanziza bose ndabashimiye cyane kose kandi ndabizeza yuko bagiye kumona ku bintu bishasha cyane muri 2025 kabisa nkeneye yuko twese tugiye guhinduka muduhe ibintu vyiza bikaza tugiye kuba ibintu vyiza cyane ego kabisa nuko nko bisanzwe ntwobarambira byinshi mwavyumvise ivyo twavuze umva bitakurabura vyihoza twirabire bijya vyiza twavuze mu wakunze turabakunda cyane kuri micro ya mbere ariko Dido Black turi kumwe na Dodo imbere ya kamera turabakunda cyane ciao